umuco kuri twese. ego murakoze musubire mu mwongera amashi menshi cyane. Hagati aho abarundi bagize bati ikiyago kiryoha gisangiwe kandi ngo iminwe iryohe giziki. Ego nuko kumbure turagiye kumva igitito kirekire ariko kigizwe n'inkuru ifise akamaro kuri twebwe. Kumbure nitwaheza kumva inyigisho irimwo turaheze tubitahure neza, twumve akamaro twokuramwo ndetse n'ico twogenda twize kuri kino gitito. Ariko rero nkuko mwavyivugiye ca kiyago kiryoha gisangiwe, tubanze tuyage hagati yacu, uyu uriya kanaka canke n'uwundi arafise ivyo yatahuye, arafise ivyo yumvise, ndetse n'ibibazo birakigwa nkuko twama tubigenza. Ari kibazo ufise ukibaze kugira ngo tugende dutahuzanya twese. Turagiye kumva igitito c'umugore yarongowe n'igisizi imwe, bararonka umwana. Mbega ico gisizi imwe caragize igishika cyo kwakira umwana wacu canke vyagenze gute? Ninde yo tubarira mu majambo make? Umuco kuri twese. akaranga Kuri twese. nkuko babivuze kamanze shime ku mugani baduciriye nkuko abisavye abivuze, ni kuvuga yuko icyo gisizi imwe abana bose umugore yavyara muri make ntiyabishimira, ahubwo yacabarotsa akabamira, ntiyabareka ngo babeho, yaca bica. Umuco kuri twese. Ego tubandanije, mbega abantu bameze nk'ico gisizi imwe barya abana babo canke badashaka ibikura, boba bariho muri kino gihe dukunze kubibonera? Ku bavyeyi usanga bagiye kunywa mu kabare bakibagira nko gutanga rasiyo muhira. Murakoze cyane. Aragize ati hari abakunze gutemberera haruguru canke hepfo bagiye gusoma canke gufata kamwe, ntibibuke yuko bigeze bagira umuryango canke bafise ibibondo, hanyuma ugasanga we aguma ashaka kuryohereza umubiri wiwe canke umutima wiwe. Twomugiranya n'ico gisizi. Tubandanije twumvise ko uwo muvyeyi yagize agatima canke yagize inda nziza yo kuja kubitsa uwo mwana, akamubitsa ahantu akabuye nako kakamubikira. Mbega ivyo yiyumviriye ivyo bari ivyo mu yindi nzira ari kubigenza gute, canke uko yabigenjeje mu nzira nziza canke yabishize mu muco? Vyari bikwiriye ko aja kumunyegeza. Umuco Kuri twese. murakoze. Icyo kibazo mutubajije yarakwiye kuja kumunyegeza, kubera ntahandi yarafise aja kumushira, kuko iyo yamushira ahandi caca kimusangayo. Murakoze. Murakoze namwe. Hama turumva yuko yakoze neza, hanyuma umwana yaragiye arakurirayo gato, aregera imbere gatoya, hanyuma aramenya no kwakira nyina wiwe. Mbega igisizi imwe kigenda inshuro ya mbere kigasubiramwo, co carakoresheje ubwenge, naco kirigana kuririmba, ariko ijwi cakoresheje mwaryumvise inshuro ya mbere. Mbe nta bundi buryo cari gukoresha kugira ngo cugururirwe naco? Umuco Kuri twese. yego tugerageje kumviriza kuntu uwo mugani warumeze, si kari gitito, bisanzwe cari gitito. Ico gisizi imwe caragerageje uburyo
coro nk'umwana byoroshe cyagerageje guhindura ijwi kugira kironke uburyo bwo gushikira uwo mwana byoroshe yako niko kantu cahinyanyuye murumva yuko igisizi imwe ubundi nticakoresha ubwenge catora ivyo kibonye kuko n'ubwenge cabuhanuriwe n'umupfumu caragiye kuraguza hanyuma umupfumu arakibarira uburyo genda gashikira uwo mwana hanyuma turiho turagana umusozo w'igitito turumva yuko igisizi imwe carashitse aho gishikira uwo mwana hanyuma kiramutwara kiranamurya mbega uwo muvyeyi we nta kosha yoba yarakoze gushikaho umwana wacu yari yamaze kuburirwa yuko igisizi imwe kizoza kumutora cyane cyamakiza nta bundi buryo yari gukoresha we nta tunenge twamutora ko muvyeyi nubwo yari yagerageje kumunyegeza umuco twese hama uwo muvyeyi yarafise ikosa kamaze kumenya yuko ico gisizi imwe camenya aho umwana ari yari gucarondera ndamu ahandi hana mu bitwa yasagenda gahanuza umupfumu akamondera niyo mubitsa umuco kuri twese arakoze cyane aratubariye yuko ico uwo muvyeyi ari kucakora ariko uwo muvyeyi yari yagerageje buke buke mbere cyane gushikaho anyegeza umwana wacu ego rero ku musozo twumvise yuko igisizi imwe caramutoye kiramurya ariko inkuba nayo irafasha umuvyeyi mbere ifasha abantu benshi kuko twumvise yuko carutse ibikoko byinshi harimo n'intungwa inka aho hambere ndetse n'ubu inka murazi akamara ifise twavuga ko ari naco gitungwa ca mbere mu ntara zimwe zimwe kinafatwa nk'abantu rero kumbure igitito twariko turategera ahanini niki kandi twese turumva yuko twagitahuye ariko none nta bibazo mufise yego amakenga ashire kuri twese umuco kuri twese amakenga afise ico gisizi kimwe ko cashoboye kurya ibyo byose ikarya ibikoko ikarya n'umwana iyo nk'ibikagikubitaho byagenze cyo kugira kibeho ko tumva ko ari gisizi kimwe umuco kuri twese murakoze nta kindi kibazo kugira ngo mwigisha mutama ngaho avyishurire rimwe shaka kumenya nimba igisizi imwe carihindura nk'abantu canke naho cari igikoko nta kindi kibazo umuco kuri twese hamaje nayumvise ko mama w'uwo mwana agiye kumuraba yavuga yaririmba amashaka kumenya ko ibuye ryashobora kumva ko umwana avuga ngo kawiye uguruka mu mayinjiri umuco kuri twese umuco kuri twese reka abanze atwishure utwo tubazo dutatu hanyuma mu nyuma ca twakira utwanyuma ca rero duheza kugira ngo ndabishyure mwomera nk'abasubiramwo kubera byabaye byinshi subiramwo n'abantu cyarabaho kubera igisizi imwe bavuze igisizi imwe cyari ikintu kinini cyashobora kumira inka cyashobora kumira abantu kandi kikagendagenda urumva cyarya byinshi kuko cyari kinini cyamaze ku igisizi imwe cyaca gifata cyarotse ibintu byinshi hanyuma gikurikira mu bisanzwe bakibana yari umuntu mugabo mu nyuma ahinduka iki igisizi imwe yarahindutse yabaye igisizi imwe rero bavuga ngo umugani ngugana kariho iyo bavuze ngo mu mvugo yahuranije ni umugabo yarafise imico mibi hanyuma urumva acangana n'igisizi imwe ni igisizi imwe kuko igisizi imwe n'umuntu agenda mu kabare akarya nk'intuze ibyotunze umuryango nk'amezi nk'abiri akabijya umunsi umwe uwo muntu yari yamaze kuba igisizi imwe ntumva ko yariye ibintu byinshi ari umuntu umwe wumva cyabaye igisizi imwe kubera cyatanga gukora ibintu bibi wumva bamaze kubana babanye ari umuntu mugabo mu nyuma ahinduka igisizi imwe
uwundi yabajije Uwundi yabajije? Hari uwundi yabajije ikibazo? yagize ati mbe iryo buye ryaramenya ko ari umuntu aje muri ako karirimbo hanyuma rikiyugurura. Ego iryo buye uwo mwana nibuye urumva ni Imana, umva ni Imana yabana n'uwo mwana kuri iryo buye. Umva iryo buye yabaye nk'Imana ikingiye uwo mwana. Ni kuvuga ngo iryo buye hariho imvugo aririmbye iryo buye yaje yumva ko ryiyugurura. Sinzi ko mwibuka n'umundi mugani wo mu Gifaransa wa umwe bavuga ngo Sésame ouvre-toi. Kasime na ntuze na Alibaba. Ibuye yararibwira ngo Sésame ouvre-toi, ibuye kaca giyugurura. Rimaze kwiyugurura bakaca binjira bakaca babona inzahabu zari zirimo. Kandi basohotse baravuga ati Sésame referme-toi. Urumva nonga muri iryo buye bariririmbiye ati kabuye baruka mawe yinjire. Yari imvugo novuga yari imvugo ihinyitse yavugwa iryo buye rikaca riribyumva rikaca ryiyugurura. Ego ibibazo bingahe twanyuma Umuco kuri twese mumbabarire nanyuzwe n'umugani kandi naryohewe mugabo nayo mfite tubazo ngomba kubaza imbere turimo uwo mugani ariko mwamfasha nagiye tukamfasha. Nagomba kubaza umwarama icyari cyo, amaceri icyari cyo, umwiru mwamukoze umwiru mwamukoze mu bisiguro. Umwiru n'umwami w'inzuki. Umwiru n'umwami w'inzuki kandi inzuki umwami wazo ntaba ari umugabo. Ni umwami w'inzuki nicyo bita ngo reine, ni umwami kazi. Ni wabyara inzuki zose ziri mu muzinga. Hanyuma igikurikira bavuze umwarama. Umwarama urumva harimo kwarama. Kwarama baramira umuntu yagize gute? Yibarutse. Umwarama nibijye bintu bazanira umuntu yibarutse baje kumwaramira. Niwo mwarama. Barazana ibyo kurya biryoshe, barazana agaheke, barazana ubushaza. Nyene umuvyeyi bakamwarika akamererwa neza akabyibuha kuko iyo umuvyeyi batamwaramiye acharya urubutiro. Kugira urubutiro naho ngusonzera mu kiriri. Hame kindi kibazo? Iceri ni inderuzo. Amaceri romba ni inderuzo. Iyo nderuzo rero ni inderuzo tameze nk'izindi nderuzo. Iceri yari inderuzo yarerura umwami. Umwami niyo yagenderako. Umwami kandi muri ku iceri ryaterurwa n'abantu n'abanyange. Imvura iguye ku iceri umwami yabafise akantu kameze nk'inkofero. Imvura iguye ntiyamunyagira ariko abanyange bamureruye bo baragira gute? Bo baranyagirwa. Kandi hari bagise n'ahantu hanyerera bakanyerera bagenda uburyo bwose bakitwaza amacumu kugira ngo ntibanyerere ko banyerere bagatuma umwami hasi baba bamenje baca bazana ingangura bakabaca amazosi. Hanyuma kandi umwami ariko aragendagenda ahantu akabona nk'umwigeme mwiza yaca avuga ati mumpamagariraze bakaca bamuhamagara akaca yurira akaca yicara impande y'umwami mw'iceri. Hanyuma bakaca bajana n'ibwami akamugira umwami kazi. Murakoze. Umuco kumburengira nta bandi bafise ibibazo akabazo kanyuma ntagari. Ego murakoze kumbure twumvise ico umuyu canke uriya agana kuri ibi rero twagire dusabe umwigisha wacu atubarire mu kugana ku musozo inyigisho twokura muri kino gitito nakare tubona yuko ari gitito benshi batahuye ariko akagumamwe amakenga. Ayo makenga rero arashirira hano nimwatubarira inyigisho twakuramo twese. Ego mbere ko ngira inyigisho nagira amazina babaze ntuze imico mwumvisemwo
imico mwumvise ku gisizime mwumvise imico myiza mwavuze mwumvise ari iyi imico myiza mwumvise igisizime kirafise imico myiza nta mico myiza gifise imico mibi yacu rero nayo ni iyi ego igisizimwe gifise umuco wo kurya igenda kirarya ibyo kibonye byose ntikirinda mu kurya gishitse aha kimeze nk'iki twagiye n'igikoko kimeze gute kitirinda igikoko kitirinda n'iki ni ingurube kimeze nk'ingurube ubwo rero umuntu muzima ntakwiye kuba ingurube akwiye kuba umuntu amenya ibyo arya n'ibyo atarya sivyo ushitse ahantu ku bintu biribwa ukabirya ibitaribwa ukabikwepa hanyuma nta wundi muco mubi nticyakunda umugore n'iki n'abana nta kazoza cyategeye kuko baca umugani w'ikirundi ngo uwanka agakura abaga umutavu ni ukuvuga ngo uyu udashaka ko akazoza kaba keza wonona ugwaruka gonona sivyo izo ni inyigisho ndiko ndatanga ni ukuvuga ngo inyigisho nziza umuvyeyi mwiza ategura abana kandi aranabakunda kuko abana niryo tunga rya mbere dufise ngaha munsi y'izuba Imana itanga buryo abavyeyi iyo bagize ubugeni hanyuma ntibaronke ibibondo baba habaye isanganya ariko isanganya nitabaye baronka itunga rya mbere imbere yo kuronka inzu ukaronka umuduga ukaronka ibintu byose ufise abana ufise itunga byose ufise itunga aha nk'ubu abavyeyi banyu mwese iri ni itunga natwe twebwe tuko turabigisha turi imbere yayo muri itunga kuri twebwe mufise agaciro kenshi ko mwe muri Burundi bwejo ni ukuvuga ngo mwebwe wogenda akabigisha ibintu bibi gukora ibintu bibi muri kazoza muzoba abantu bakuze bakora ibintu bibi cyane ahubwo birenze nivyo twabwiye cyo gituma rero ngo uwanka agakura abaga umutavu ikindi naco mu yindi nyigisho no umuvyeyi byashitse akagira intuze akababazwa ntiyari kwihora muga nta kundi ko byasa kihora yashatse kwimara iki umubabaro we n'ishavu hanyuma kumbure azoronka abandi bana mugabo icyo gisizimwe cyamwononeye cyamubujije ibyara kibe kitakihari kuko inkuba imaze kugikubita urumva ko mu nyuma umuvyeyi biba yarasubiye kuronka ibibondo bindi nka kurya sinzi ko mu ijambo ry'Imana yobu shetani yaramugendera amwononera ibintu byose iriki indogoba iriki inka iriki ibintu byose n'abana biwe baragira gute barapfa ariko mu nyuma Imana yamushumbushije amuha abandi bana iramuha n'indi itunga uwo mugore na wene arashobora kuba yararonse itunga hanyuma imico umugore afise imico myiza uwo mugore imico myiza yiwe ni iyi arakunda umwana si umwe wenyene yarakunda abana kuko yari yamaze kumenya yuko kiriya gisizimwe cyamaze kumenya inzira dusacamo aho yanyegeje wa mwana ntiyumvira avuga ati ko yamaze kuhamenya kandi akamuhona rya mbere n'umwana akaririmba mu ndirimbo akavuga ati kamubwira ko cyaraje amaze kumva iyo ndirimbo ari kuvuga ati none ko cyamaze kuza reka ahubwo nimure ndamujyana yagize ubwenge buke nta kindi no kuja ku bapfumu si mico myiza mwe murakunda abapfumu muramuja ku bapfumu abavyeyi benyu haja ku bapfumu kuja ku bapfumu si byiza ko abapfumu ni barumenyi rumenyara abandi ubwo rutimenyeye ashobora kuguha ibintu bikugira gute bikwica bikakumarira n'umuryango akashobora kukugirira ibintu bikononera urugo kandi wari uzi ko agiye kugira ibintu byiza uwo mugore rero urumva yarafise n'umuco mubi wikwizera abapfumu icyo gisizimo cyo cyari gisanzwe ari kibi naho cyagiye ku bapfumu cyari kibi ariko uwo mugore yumva ko ari mwiza mugabo yaragiye ku bapfumu kandi abapfumu naho bamubwiye byiza si beza hanyuma inyigisho rusangi
muri rusange y'icyo gitito ni uko mu rugo twobana neza sibyo umugabo akabana n'umugore wiwe neza akaramata hanyuma baronse ibibondo bakabibungabunga bakabirera bigashyika mu bigero nabyo bikagira gute nabyo bikibaruka bikabazanira abuzukuru bakabona abuzukuru n'abuzukuruza usanga ari ibintu biryoshye iyo niyo nyigisho iri mu ntuzeye hanyuma iki naco twokwirinda kuba abantu bafise ubukunzi bw'inda tukaba abantu bafise inda nziza abantu bakunda abandi bitwararika abandi bihebera abandi bakabakorera ibyiza kuko iyo umaze kuba umukunzi w'inda ntushobora kuba umurongozi mwiza umurongozi w'umukunzi w'inda arononera ibyofashije abo atwara sivyo bakasanga wa murongozi abaye igisizi imwe sivyo hanyuma batwara agasanga nabo bamerewe nabi ariko ni byiza yuko yitwararika abatwaye bose bakamererwa neza niho byoca bigenda neza sivyo murakoze rero murakoze namwe